hanyuma bamwe navuga bamwe bateza kubitunganya neza babitungane neza. Urazi kuja muri Jeux Olympiques tutagira imyambaro ndetse ko Jeux Olympiques, urazi kuba ahantu tukinjira ahantu mwe nk'uwinjiye mu hatagira dufise abantu babiteguye, birababaje biteye agahinda. Twagiye tutagira impuzu nziza, ega biratumara amazi mu bantu no kw'isi, kuko utaryohewe n'umusiportifu ushobora kuronka rezilita no kuri Imana. Uko n'ukuri ndababwiye biradutera kudatera intambwe, kuko kuja muri Jeux Olympiques tukaronka umuntu avuga ngo yadufashije, ahubwo umuntu Imana imuhezagire yaduhaye impuzu za Jeux Olympiques zitanditseko Tokyo 2020. Uyu muntu ahubwo akwiye gushimirwa na leta kabisa, yarafashije rwose bikomeye. Nibaza yuko igikenewe uko abantu bategura Jeux Olympiques neza, ni nkino zisumba izindi nkino ku isi, nta kindi kintu gisumba Jeux Olympiques. Aha turagenda muri Jeux Olympiques tudafise agashiruka buti, umukozi agirwa n'impembe. Leta yaradufashije iraduha agashiruka buti k'amafaranga $300 y'amadolari. Seno yategereza kuduha ko nayo nyene kuko irafise ukuntu iba yabiteguye bateza kuduha. Mugabo turi muri Jeux Olympiques ega twaratabaje uti none dushigikire mutwongereze, nta buryo. Batongeye $200 y'amadolari dushitse ngaho i Bujumbura. None kweri mwege mwiyumviriye, wumva twagiye muri Jeux Olympiques zateguwe kuri rwanje. Jeux Olympiques ntazaziteguwe za 2020 twagiye tagira ishakoshi, nta shakoshi twagira. Ishakoshi baduhaye fa gutwara mu bantu nukuri abantu amfite abantu ko ndavuga batakunda inkino, barakwiye vraiment gufasha. Yahagoro dufise impano nyinshi mugabo ntibashobora gutera imbere abateza kudufasha batadufashije.